Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri imbonesha kure y'umuhuza TV aho uherereye hose ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse ndaguhaye kazi yo gukurikira aya makuru agezweho muri uyu umwanya hari byinshi twabateguriye muza gukurikira turaza kubanyuriramwo vyinshi birabana n'ivyo kwiyunguruza mwe n'ubudandaji tugere mu mutekano tugere mu gisata c'ingenzi tubabwire kandi ibi irabana n'ubutungane harimwo inkuru nyinshi zigiye zitandukanye tuza kugarukako reka ndamutse kandi ikaze abo badukurikiye baherereye Bujumbura n'Igitega n'abari mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure ntimuze gucikwa anaya amakuru imbere yuko tubandanya tubashikiriza ingingo nkuru tuza kwibandako murabe iyi video. Ivyo ni vyabaye kuwa gatanu uheze ku itariki 8 ukwezi kw'icenda 2023 kwibarabara rya Gatumba Uvira harafashwe amasanamu y'umupolisi yoba yariko yaka igiturire umushoferi w'imodoka ivuga ko yoba yari ijanye inzoga muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyo nivyo rero vyatangajwe na Jerome Niyonkuru ubu ariko afatwa nk'intwari nubwo afunzwe azira guhanura bagenzi be bagenzwa no kurya ibiturire. Reka tubandanye n'ingingo nkuru tuza kwibanda ko muri aya amakuru. Hari inkuru igezweho muri aka kanya nuko ibiciro vy'ibitoro vyongeye kuduzwa bikaba bihejeje gutangazwa mu kiganiro umushikiranganji w'amazi amasoko ntanga nguvu n'ubutare Engineer Ibrahim Uwizeye remesheje kubanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere igenekezo rya 11 Nyakanga 2023 akaba yashize ahabona ibiciro bishasha vy'ibitoro. Turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye muri aya makuru ntuze gucikwa n'inkuru rero abarundi bose bategerezwa kumva kugira bamenye impinduka zoba azabaye. Nibirabana n'amahoteli navyo ngo vyoba vyaraduze igiciro ingenzi zifata ingendo mu ntara zo hagati mu gihugu canke zija mu gisagara ca Bujumbura menyesha ko muri iyi misi ibiciro vy'ivyumva vy'amahoteli navyo vyoba vyaraduze tukaza kubigaruka ko navyo ku buryo burambuye mukaza gukurikira kandi nkuru y'ivyabaye i Bururi hari umunyezamu wo mu bigo vya Diocese Anglikani ya Matana yoba yishwe yakerewe izosi. Niyo nkuru nayo mu kanya gato tuyifite ku buryo burambuye ni mu gihe kandi tuza kugaruka mu gisata c'ubutungane kugira mumenye vyinshi biriko biravugwa miliyaridi 7 buri mwaka nizo Uburundi bukoresha mu kubeshaho abafungwa. Rero bikaba vyaratangajwe n'umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona mu kanya gatoyi n'ingingo imwe ukwayo ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone ni butari wafyondako ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza ndaguhaye kaza woba uherereye hose. Inkuru igezweho muri aka kanya iriko iravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru nta yindi atari uko ibiciro vy'ibitoro vyongeye kuduzwa muri uyu mwanya. Ivyo bihejeje kumenyekana nyuma y'ikiganiro umushikiranganje Engineer Ibrahim Uwizeye ajejwe amazi n'amasoko ntanga nguvu ahejeje kugirana n'abanditsi hamwe n'abamenyesha amakuru. Impinduka zabaye nizi muzumvirize. Kuva ubu iritiro y'igitoro co mu bwoko bwa essence yahora ku bihumbi 3,985 vy'amarundi ikaba igiye ku mafaranga ibihumbi 4,450 no kuvuga ko yongereye ko amafaranga ashika ku 450 y'amarundi. Aho ni kuri essence nayo ku litiro y'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu ikaba izogurwa amafaranga ibihumbi 4,250 by'amarundi mu gihe yahora ku mafaranga ibihumbi 3,795 y'amarundi. No kuvuga ko kuri mazutu naho hoba hiyongereye ko amafaranga 455 y'amarundi. Ni mu gihe iritiro y'igitoro cyo mu bwoko bwa peterole yoba yavuye ku mafaranga
ibihumbi 3,739 ija ku mafaranga ibihumbi 4,135 y'amarundi. No kuvuga ko yongereye ko amafaranga ashika kuri 396 y'amarundi. Mumenya ko ibiciro vyari biheruka vyari vyashinzwe mu kwezi kwa Mukakaro 2023 gushika ku itariki ya 4 Nyakanga. Uburundi rero nibwo bwaza ubwa mbere mu bihugu vyose bidandaza ibitoro ku giciro kiri hejuru, no kuvuga idolari rimwe n'ibice bine kw'iritiro nk'uko biri mu cegeranyo cyakozwe n'urubuga Global Petrol Prices raba ibijanye n'ibiciro vy'ibitoro ku isoko mpuzamakungu. Ni mu gihe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo iritiro ya essence ridandaza idolari rimwe n'ibice 205, muri Tanzania ni idolari rimwe n'ibice 304, muri Kenya ni idolari rimwe n'ibice 355, muri Uganda ni idolari rimwe n'ibice 365, hamwe no mu Rwanda. Naho mu Rwanda iritiro imwe ikaba ari ku idolari rimwe n'ibice 375. Igihugu ca mbere ku isi igitoro kizimvye kikaba ari igihugu ca Hong Kong, aho iritiro ya essence igurwa amadolari 3,066, mu gihe rero aho igitoro kizimbutse mu gihugu ca Venezuela, aho iritiro y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence igurwa amadolari ubusa n'ibice 004. Mwomenya ko ibiciro vy'igitoro ku isoko mpuzamakungu biba bingana ku bihugu vyose nkuko bisigurwa n'ico kigo Global Petrol Prices cashize ku mugaragaro ivyo biharuro ngo bigituma ibiciro bitandukana mu gihugu, n'ingingo zifatiye kwitozwa ry'amatagisi y'umurengera usanga zigenda zifatwa bivanye na politike y'igihugu ukwaco. Kubw'ico kigo ngiyo igihugu gitemeye guheba amatagisi amwe bica bituma ibiciro vy'ibitoro bizimba cane, gutyo ugaca usanga n'ibindi bidandazwa biciye biduga ibiciro mu rugero rudasanzwe. Ese iyo nkuru abarundi boba bayakiriye gute? Gira ico ushikiriza muri komande kuri riduga ry'ibiciro vy'ibitoro. Tubandanirize mu ntara ya Bururi, aho hari umunyezamu wo mu bigo vya Diocese Anglikani ya Matana yoba yarishwa kerewe izosi n'abantu bataramenyekana ari ku kazi mw'ijoro ryo kuw'Imana. Amasaha yiciwe yamenyekanye kuko babonye ikiziga ciwe mu gatondo ko ku wa mbere. Makuru atangwa na Musitanteri avuga ko binjiye mu biro 10 biba imashini nyabwonko 5 bitana n'izindi zibiri z'uwigenga hanze kw'irembo ry'ibigo. Dieudonné Nkunzimana bamenyesha ko ababikoze n'ubu bataramenyekana. Pastori bo kuri iryo shengero bakaba basaba ko haba amatohoza ayimbitse kugira ababikoze bafatwe hanyuma abahanwe hisunzwe amategeko. Mu gipolisi bakavuga ko batanguye amatohoza. Hari vyinshi rero biriko bivugwa cane mu kirabana n'ingenzi kubera ko ivyumba vy'amahoteli vyoba vyaraduze igiciro. Ingenzi zifata ingendo mu ntara zo hagati mu gihugu canke zija mu gisagara ca Bujumbura ziramenyesha ko muri iyi minsi ibiciro vy'ivyumba vy'amahoteli vyaduze. Ari umukiriya umwe w'ihoteli yaba yagize ati, aho mperuka kuja Ingozi icumba nahora ndiha ibihumbi 25 nakirishe ibihumbi 32. Twarayaze n'abafise amahoteli bakorera mu gisagara ca Bujumbura baratanga igituma igiciro c'ivyumba cadugijwe. Hari umwe rero atunganya ibikorwa vy'hoteli iri muri quartier ya Nyakabiga avuga ko imvo zituma ibiciro biduga ari nyinshi, ariko nyamukuru ni zibiri. Kabandanya agira ati, ubwa mbere ibiciro vy'ivyumba twabidugije hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 kuko hari itagisi rishasha turiha ringana n'ibice 5 kw'ijana. Hari amahera waraye mu cumba ijoro rimwe yarishe, waraye mu cumba yarishe ibihumbi 40 vy'amarundi, tanga ibihumbi 2 vy'amarundi. Rero agasigura ko imvo ya kabiri ari uko ibiciro vy'ibikoresho bikoreshwa kugira bategura ivyumba ingenzi ziraramwe navyo vyaduze. Sabone bakoresha yaraduze, ikarato yavuye ku bihumbi 35 ija ku bihumbi 50, ishuka bahora bagura ibihumbi 60 ubu bayigura ibihumbi 120. N'abandi rero bafise amahoteli baragize ico bashikiriza batanga n'imvo nyene ngo iduga ry'ibiciro n'ivyankenerwa bifasha mu gutegura vyumba ingenzi ziraramwo, niyo mvo nyamukuru ituma amahoteli azimba cane.
niyo rero yariko aravugwa cane. Ni mu gihe kandi mu gisata c'ubutungane nk'uko twabibabwiye ko tubafitiye amakuru imiriyaridi indwi buri mwaka niyo noti Uburundi bukoresha mu kubeshaho abafungwa. Iyo nimwe rero mu ngaruka mbi ziva ku bitigiri vy'umurengera biri mu bahero y'Uburundi, gasigura zimwe mu mvo zibituma umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona muri Nzero 2023 ko yaravuze ati mabohero ahari yubatswe mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1960 Burundi bufise ahantu miliyoni zitatu abafise ububasha bwo kwakira abafungwa 4,000 n'amajana 330 ariko arimwo 12,000 n'amajana 313 ahoje abafungwa ijana haja bagera ku majana 284. Muti none hokorwa iki? Wanonosoye ivy'amategeko ni Jedo Hakizimana muri vyinshi yatanga nk'umuti harimwo ko nk'umuntu akurikiranwa gucaha gihanishwa mu nyururu w'umwaka kwiye kuburana yidegemvye ariko agira ico ubutungane bumusaba canke kosiyo. Ivyo rero vyatangajwe n'umuhinga umwe yakurikiranye ivyiyo nkuru hirabana n'ubutungane. Hari rero ibindi bigiye bitandukanye ibikorwa vyo kubaka inyubako ya komine Ngozi yitwa la Gare de la Ville d'Ingozi bigeze ku bice 60% mu gihe kuri uyu w'indwi Nyakanga 2023 ko harakorwa ibikorwa rusange vyo kubaka inyubakwa igeretse la Galerie de la Ville de Ngozi iri iruhande y'ibiro vya komine. Joseph Martin Bucumi ni musitanteri wa komine Ngozi yashikirije ko ibikorwa vyo kubaka iyo nyubakwa bimaze amezi 15 ariko ubu bigeze ku bice 60%. Nk'uko abandanya bishikiriza Joseph Martin Bucumi akavuga ko iyo nyubako izokwinjirwa mu mwaka wa 2025 kazotwara uburyo bungana hafi n'imiliyaridi 2 n'igice z'amafaranga y'Abarundi. Kubwiwe ngo kuba bubatse inzu igeretse idandarizo yegukira komine Ngozi ngo bizotuma komine ishobora kuronka aho izozira kura uburyo bw'imigambi yayo. Akaba amenyesha ko igice kimwe c'ayo mafaranga kiva mu kiga ca komine ikindi naco kikaba kigizwe n'ibikorwa bimwe bimwe vy'amaboko bikorwa n'abenegihugu muri iyo komine. Musitanteri rero akaba avuga ko intambamyi bahura nazo mu bikorwa vy'iterambere harimwo iduga ry'ibikoresho rishika rigatuma amahera baba bateguriye umugambi adakwira bikaba ngombwa ko bahiga uko bongereza. Mu gihe ngaho muri komine Ngozi baheruka kubaka n'indi nyubako ya zone Ngozi rurare kandi ko ivyo bije bikurikira ibindi bikorwa bari bamaze iminsi barangura nko gushira amatara akoresha imishwarara y'izuba mu mabarabara yo mu gisagara ca Ngozi, harugugwiza ibirasi ku mashuri atandukanye yari bikeneye gusumba ayandi, hari gutanga ku mashuri intebe zishika 200,000 ari no kubaka utuzu twa surwumwe ku mashuri n'ibindi. Mwomenya ko ivyo bikorwa rusange vyari vyitabwe n'abenegihugu bo mu mazone yose abunguruza abantu n'ibintu ku makinga no ku mapikipiki, bajejwe intwaro kuva ku mitumba gushika muri komine n'abajejwe umutekano no kwivuna abansi hamwe n'abandi bakora mu bisata bitandukanye aho mu gisagara ca Ngozi. Nabakengurukiye cyane banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza no gusaba kugira ntuze gucikwa nandi yose muza gukurikira kuri imbonesha kure. Fyonda subscribe canke sabone utari wafyonda ko Imana guhezagire.